ngo umugore wicisha bugufi ubaha umugabo ugamburukira umugabo nkuko yo bari Kristo agavuga ati jewe wowe uramuzi uwo muganga nameze je ndamwubaha kubera ntaramenya neza ko kuva umunsi wakijijwe wowe ntukihari nta n'uburenganzira ugifise ni Yesu muri wowe babaho uko mbega niko ko Yesu yemera bakamukwega ubwanwa uraza umugabo muzima imana bakakira ubwanwa bagakwega bagashikura kubera ko itigeze yidefanda. Shalom shalom nshuti namwe bakunzi ba Empower TV ndabaramukije aho muri hose nizere ko muguwe neza aho bitameze neza naho ndababwiye ntimukomeze mwihangane Yesu arahari ku bwanyu. Tutaratangura ikiganiro cacu reka mbaye ndabibutse gukora subscribe share na like kugira muze murakwikirana ibiganiro vyacu nkuko bisanzwe. Uno munsi rero nkuko mubibona dufise umutumire wacu mwiza cyane Madame Evangeliste Manisha agiye kutubwira uruhara rw'umugore kugira ngo yubake urugo rukomeye. Ego nkuko mwavyumvise dushaka kuvuga ku ruhara rw'umugore mu rugo kugira yubaka urugo rwuzuye amahoro. Ego uvyumva gute wewe d'abord kubaka urugo rurimwe amahoro ni igiki gisabwa? Mbanje kubashimira cyane kuri ubutumire mwampaye. Kubaka urugo rurimwe amahoro ni ijambo ryagutse ariko nibaza ko nkuko tuzi itanguriro ry'urugo gubatswe n'Imana gwiyumviriwe n'Imana kugira ngo urugo rwahawe ndavuga gute ubutegetsi n'uburenganzira bwo kuganza isi. Nukuvuga ngo isi yose imaze kuremwa Imana ntiyari gushaka kuyiza ku isi kuyidirija yayihaye kado abantu. Muri abo bantu rero irema umugabo yitwa Adam. Uwo mugabo ikibona ntabishoboye wenyene ikimuha umukenyezi. Urumva niyo fondation y'urugo niho munsi urugo rwavutse. Ni ciyumviro cyavuye ku Mana. Rero nibaza ko kugira rube équilibre rushe kubagwiza rubiza ko ruri kumwe rufatanye na nyene ko. Uwagwiyumviriye ko ni wabwirizwa kuba ari au contrôle. Sivyo kujya amamodoka ari bayagize bagaca bazana bagahagiste buryo bagahagiste baho presenta uwaremye imodokari kugira bashobore kuza baratunganya ibikenewe batubwira bati buryo bigenze uku ucugira gutya ucugura icuma kimeze gutya niho imodokari bandanye igenda gushikishike gusaza kwayo iri ambonete. N'urugo rero nibaza ko kugira rube parfait rushobore kubaho neza rubwirizwa kugendana kuba ruri au contrôle hejuru yago. Wibuke ko no muri Edeni ngo Imana yaraza kubagenderera ku kagoroba kuraba ivyo barimwo kuraba no kuvuga gute mwiriwe mu maki nta cabagoye ivyabagoye n'ibikinda bafashe no bigira gute. Donc no kuvuga ngo il doit être au contrôle abwiza kuba hejuru yayo nyeneko kuko ngaha kwisi ntaramwe yizanyura bizi twazanywe n'Imana niyo yadushize ku isi. Donc birakenewe ko tuba dufise umurezi wacu umuremyi wacu nuvuga ngo le créateur de la terre ni Imana. Rero kugira bigende neza abwiza kuba ari hejuru ari wakwafa vyose kuko isi ifise ikibazo parce que irafise mu ennemi juré. L'ennemi juré c'est le diable kandi yavuze ko kubera ko yakoro wava mu ijuru arazi ijuru ngene risa arazi ngene hasi arazi uburyohe bwaho arazi gloire yaho kuko yarayifise nipaye ko yagira kabiri ku Mana. Hanyuma Imana imaze kubona ko agiye ikubite kudeta ikiramushibura akorokera mu isi. Imbere yuko Imana irema isi Satani yari deja ku isi. Usomye intango ya mwitanguriro urabona ngene ngo isi yari buziba. Donc igihe Satani yahenya sur la terre nta kintu kimwe cyari kihari ntiyahenya dayo ntiyarafise n'icyahenyako yaronse uburenganzira bwo kuhenya. Adam neve bakosheje acaronka uburenganzira kubera bari bamuyobotse. Rero nibaza ko isi iri ingouvernable isi ikintu cyose kiri ngaha ku isi kidashobora gutora umurongo ushize inyuma umuremyi wacu nico bituma nibaza ko intango ya vyose Imana ko ninje mujya baravuga muri mwitangura umurongo wa mbere cishambe umurongo wa mbere ubwa mbere na mbere Imana ubwa mbere na mbere Imana yaremye mugabo wo kivuga après Imana niyo novuga ngo niyo
ntushobora gukora ikintu na kimwe bisize inyuma. Benshi ari umuntu ahora ambwira ngo urakunda kuvugira Imana cyane, muganda amaze kubona abantu batanayinezwe bambayeho neza, bafise vyose, bafise amamodokari, amazu, do bijya twita ngo ni vyiza. Mais je pense que tuba twihe umuntu yarihenze kuko ego barabifise, mais bizobashikana hehe ko mbona iherezo ry'umuntu no gusubira iyo yavuye. Kuva kera bari twigishije mu katikisimu ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, mugabo hari kitazosubira mu ivu ni nkemu yawe n'umushaha wawe. Rero vyo bavyiza twitunganije tukegera wadushize kuri iyi si ko ntitwizanye nta muntu umwe yibumvye ngaha. Rero twamahoro na hama adufashe gushobora gutunganya ikintu cyose yaduhaye. Boje pour moi Urugo ni institution ni nkaho bavuga ngo institution y'igihugu, gouvernement ni institution y'igihugu, mu president ni institution y'igihugu. Yo Urugo ni institution divine, ni Imana yonyene yayishize yayitabishije. Umva rero yayishizeho rero ukaja kure nayo ukanyurana nayo ndakurahiye bizokugora. Benshi no gituma bibagora koko avuga ati je narongoye igikoko, nta gikoko warongoye, yari umuntu mwiza mugabo kubera yuko utiyegeranije ngo utunganye ubuzima bwawe n'uwaguhaye ivyo bintu birakugora cyane. Usanga uri kuragwana ntafite ingeso nziza, arafata nabi kubera iki? Vous êtes en désharmonie n'uwabashize kuri yose n'uwabahaye iyo institution kurongora. Urakoze cyane uti ushaka kubaka urugo rwiza nagubake afise comme fondation Imana. Ariko rero aho nyene ndumva ko shaka kukubaza quels sont les ennemis nabahe bansi burugo à part Satani? Nta kindi kintu na kimwe cy'umwasi w'urugo atari Satani. Satani wenyene personnel. Ibindi byose n'ivyuririzo yurirako. Nta kindi kintu na kimwe. Utuntu twose tuza none muri Eden haje umwasi weri watwe yari rya nzoka, ni Satani yinjiye mu nzoka. Donc nta kindi kintu na kimwe kuko tumaze kwinjira turi mu isi gihe Imana yaturema. Imana yaduhaye uburenganzira, iduha ibintu byose. Umva yahaye Adamu na Eva isi, mugabo babwira ati ikintu kimwe gusa ndababujije kijya giti. Satani yaje babwira ngo kijya giti nico kiryoshe kurusha ibindi, c'est-à-dire ko bagararije autorité y'Imana bemera autorité y'inzoka. Warashaka kwemera inzoka ara place y'Imana, c'est-à-dire que il utilise tous les astuces. Akoresha uburyo harahaca mu bana, hari gihaca mu bagenzi, hari gihaca mu kazi, hari gihaca muri uwo mugabo, hari gihaca muri uwo mugore. Nta kintu nakimwe atoca mu Satani. Ntabwo nuvuga ngo ni isi yo ikoresha, ni ibintu byose n'impuzu wambaye bikoresha. Akoresha uburyo bwose. Hari gihakoresha ababanyi, hari gihakoresha belle-sœur wawe, hari gihakoresha umukozi wawe, hari gihakoresha ibintu vyose arabikoresha. Muga uwa mbere abakoresha c'est le diable. Parce que il a juré ko atamuntu azokwinjira mu ijuru igihe bamukurayo. Il a juré nuvuga ntakeneye ko hagira umuntu numwe ahonyeze ikirenge mu ijuru kubera ko we yarari kuwemo. Urubanza rwiwe rwaramaze gucibwa rwaraciwe mu musaraba. Rero kubera ko ari umwasi w'Imana juré, umwasi w'umuntu akononera ikintu cyose cyawe. Ugomba kugira nabi umuntu wica umwana wiwe, ugomba kugira nabi umuntu wica ubutunzi bwiwe. Wibuka ko Yakobo ariko barimba amariba basanga bayazibiye abansi babo kugira ngo uzofutana amazi yo kunywa. Nukuvuga ngo umwasi wa yonona ibintu vyawe toute ta propriété. Rero Satani kubera ko yanka Imana yabwiza kwica ikiremwa ca mbere ciza yareje kurema le propriétaire de la terre, c'était l'homme. Yari umuntu, uyo muntu rero yarakeneye kumuzimanganya kugira ngo Imana ibabari. Nico gituma rero ntaba enemy bahari ni Satani, nawaneshwa niki ni Imana gusa. Ego nico gituma utayifise agusambuza amaboko yiwe. Kandi Imana mu ijuru nta bushobozi ifise bwo kugutabara kiretse uyihamagaye Osco. Urakoze cyane uti umwasi w'urugo n'umwe wenyene ni Satani. Ni Satani wenyene. Ariko rero hari abagore bavuga ati urana abagore dufite ama responsabilité menshi, ivyo gukora ni vyinshi. Comment est-ce que je peux vivre une vie de prière nkaba mu buzima bwo gusenga kandi abagore turi surcharge nawe uratwumva? Naje ndi surcharge. Mugabo nagomba ndakubwire ngo ni astuce diabolique akora kugira ngo ushire importance, ushira novuga akamaro kubitabwiza kugira akamaro. Deja umvise ko umwasi wiwe numwe none maze kumenya umwasi wawe niwiyama a conséquence kugira ngo uvuge uti non je dois me battre contre lui. Rero ikintu ca mbere icingenzi gikenewe kurusha ibindi vyose, madame uri kuranyumviriza na monsieur
kuko ubu tuvuga abadamu gusa kuko kenshi bakunda kumaza iby'abagore urugo ruhagaze ku Mana igihe Adamu na Eva bacumura mu itongo rya Eden Yesu niwe yaje kutugarukana mu itongo rya Eden Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo ashobore kuza kwigura isi kwigura isi c'est-à-dire gutanga ubuzima bwiwe kugira ngo umuntu wese niyamwakira mutima wiwe akamwizera aharigwa ivyaha vyiwe kuko Yesu yatanze ikigongo c'ikivunga ku muntu wese azogitora kuzogitora no kugivuga iki uririmbura ukavuga uti jewe uko nibona ndi umunyavyaha kandi uri umunyavyaha rero biragoye kuba muri iyo samahoro deuxièmement biragoye no kuzoba muri iryo juru kuko destination yacu ni mwijuru iwacu singaha Imana yaremye umuntu kubera kugira azaje mu ijuru araganwa na Kristo rero Yesu amaze gutanga ubuzima bwiwe yabutanze kubera ko isi yari perdu abantu bose Imana yemwe bari perdu ica izana umwana wayo ku isi Yesu niwe yemeye yiporse volonté aza mu isi gutanga ubuzima bwiwe ngo abamwizera bose niko ijambo ry'Imana rivuga muri Jean 3:16 Yohana 3:16 ngo abamwizera bose baronka ubugingo budashira hehe mu ijuru no kuvuga ngo abatamwakiriye ni mu muriro kandi iyo ni astuce diabolique satani yaranyegeje ibanga rikomeye agerageza guhuma amaso iyo ugiye gukizwa avuga ngo na madini si dini gukizwa ni kuba d'abord premièrement gutabagwa kugira muri isa mahoro deuxièmement ni kuba ushobora kugira accès éternel mu ijuru kuzoronka ijuru kuraganwa n'ijuru none ntubona ko mu isa abantu hamara umwanya muto gute tuyigumamwo tukanura amaso turaba tubeshwa n'ibintu bihera kandi hariho ubwingo udashira mu ijuru ico rose satani ashaka kucumva igihe cyose umuntu akirijwe amubwira ngo urahinduye idini rya sokuruza eske iryo dini rakujana mu ijuru ko mbona uvuye mu isi tugusezerera hajye nyene ku mpanda ugaca washibutse kera wagiye swati mu muro canke mu ijuru ni kuvuga ngo umuntu wese Imana yaremye non seulement mu rugo chaque personne sur la terre akeneye kuba amahoro n'Imana nta wundi atanga amahoro n'Imana ni Yesu Kristo kumwakira mu gingo bwawe ugatanga horeme nta na kimwe nshoboye sishobora kwikiza mpagakiza makuba amahoro n'Imana nkura kwikica nkura kwingeso z'ivyaha ako kanye n'umuhamagaye mu gingo bwawe ukamuhamagaye ndaguhamagaye ngo umbere umwami n'umukiza Imana yamurungise se wiwe aca akwemera nkuko ari wewe nyene Yesu kuko Kristo azaza kuba muri wewe ntusuye kuboneka hakaboneka Kristo gusa Kristo nawe arera ntiyigeze acumura nta muntu yigeze amwagiriza cyane kimwe gihe ngaha mwisi yabaye uwera yabaye utunganye hanyuma ukaca uitwa umukristo parce que we ntukiriho Jesse nkiriho ni Kristo muri jewe ako kanya nyene ivyaha nakoze vyose bigaharirwa tout de suite ugatangura kuba amahoro d'abord n'Imana umaze kuba amahoro n'Imana n'ibindi birashoboka rero umumama ari occupé oui mais umumama w'ubwenge niko ijambo ry'Imana rivuga mu migani umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ikijiju kigwisamburirako ntushobora kubaka urugo ngo urere abana ndabona ngo ushobora guhuza n'uwo mugabo wongera urere abana bawe neza bashikane kuri destine udafise Yesu udafise Imana bisaba ko uwo mugore rero uwo mama ariko aranyumviriza yihutira gukizwa ndakwinginze mu vyeri kuranyumviriza n'uwo mupapa kuko si umumama wenyine abwiza kwegereza kwakira umwami haba déséquilibre umwe atwagwa n'umwiza ubundi agatwagwa n'Imana kandi urugo bavuga ko rubwiza kwa dihije l'homme c'est la tête umugabo n'umutwe iyo rero atari umutwe wakijijwe Kristo ari we la tête bisigura yuko ariko ajana urugo mu mahonero kandi atabizi amaso yiwahumye adatahura biko biraba ariko yakijijwe arurongora biciye muri nkemu yera akamenya ingena mu mupapa mwiza akarongorwa na Kristo muri ubwo mutwe ukarongorwa na Kristo iyo umutwe ubwenge bwe urongorwa na Kristo arongora urugo rwe neza madamu nawe wamaze kwakira umwami Yesu umenya amabwirizwa yawe na Mesi akamenya amabwirizwa yiwe yamaze gukizwa ariko iyo badakijijwe ni zanduru ni yamarira ni yamagorwa niyo bakijijwe ntibakizwe mu buryo busanzwe ni ukuvuga ngo abantu biyeguriye Imana ijana kwijana kuko bakizwa barahari benshi mugabo kugira uzobone ingo zabo zitunganye ni kibazo kubera iki baba mu Mana batari muri yo baba mu Mana bafise ubuzima buvanze ni ukuvuga ngo harashika igihe ugafata ingingo yo kwikonsakra kwiyegura ku buryo wewe ntubukiriho ni Kristo muri wewe
nuvuga ngo ivyiyumviro vyawe amajambo yawe nuvuga ngo amadruwa yawe kuko kenshi baravuga ngo no sishobora kuvyemera ko ansuzugura aranganza kubera iki je mbwiza ko umukozi wiwe kubera iki Bibiliya irabivuga neza abanyefeso 5 ngo umugore wicisha bugufi ubaha umugabo ugamburukira umugabo nkuko yo bari Kristo agavuga ati jewe wowe uramuzi uwo muganga nameze je ndamwubaha kubera je kubera ntaramenya neza ko kuva umunsi wakijijwe wowe ntukihari nta n'uburenganzira ugifise ni Yesu muri wowe baho uko mbega niko ko Yesu yemera bakamukwega ubwanwa uraza umugabo muzima imana bakakira ubwanwa bagakwega bagashikura kubera ko itigeze yidefanda hajya ntiyari ifise amadroit hajya ntiyafise uburenganzira bwo ngo pfa mwese mbwa navyo yagize uyu umaze kuba warabaye consacré ukiyagura Imana 100% wewe ntubukihari ni Imana muri wewe kandi niyikuburanira Yesu yarinumiye kuko yavuga ati hazogera igihe umuntu abaze mutakimbona hazogera igihe urubanza ruzobacira hari izogera igihe muzokorokera mu nyenga muri mananje data ari karategura donc yarazi sort yabo ntiyajita ntirondera rero umugore w'ubwenge umumama w'ubwenge même les parents intelligents bubaka ingo zabo ziri basées sur le Seigneur kuko nagoma ndakubwira ikintu kimwe nimba hari ikintu kigoye kwisi nukurera umwana kumuvyara ngo ntibigoye n'abantu bavuze ngo kuvyara ntibigoye nkukurera umwana wakwiye munda kugira umushikane kuri destine bisaba sagesse y'Imana bisaba ubwenge bw'Imana bisaba umuntu umwe umugore w'ubwenge bakurugo gwiwe mugabo bibiri baze ku Mana yiwe ahamagara Imana ijuru rikaza rigatabara niwe wenyene ashobora gutuma Imana urugo rushika kuri destine nukuvuga uwo mugore numusenzi numugwanyi numugore adasinzira numugore adahema numugore yahevye vyose nukuvuga ngo ibintu vyose abikora mugabo ko karasenga ijambo ry'Imana tubwira neza muri 1 Thessaloniciens 5:17 ngo prier sans cesse senga ubudahumeka niko Paulo yavuze ni musenga ubudahumeka muri ivyo ari karakora muri uko kurima muri uko guteka muri uko kudandaza abari karasenga muti muri kuri intercede Mana ndinda umuryango wa ndinda mu bwenge passages ma intelligence zigamana banje kwishuri gira ibintu umutima wiwe impemu yiwe iri an activité iri ihagaze ku Mana asenga ijoro n'umurango arafise umunyo kujibera Imana kikonsantre n'umusenzi n'umugwanyi numva gute sinzi n'umugwanyi mu mpemu kuko abo tugwana serenya n'amaraso ni mpemu mbiza ahantu mu kirere rero novuga ngo ivyo vyose bihagaze ku jambo rimwe Yesu agacika umwami agacika umukiza wawe nawe ukuzura mpemu yera ukamurasenga ubudahumeka ivyo ukora byose uranakora kuko ndakunda kuvuga ngo umuvyeyi cyangwa umumama adakora adakoresha amako yiwe ni kijuju kuko none uzogenda kubaho abantu kuko intu cyambere kevote abana ni kubona urugo rukenye umuryango ukenye iyo babona amabezi batari satisfait baca baja mu bindi ari abakobwa caje kurondera umugabo umuhabara abagabo birengana ngaho mu barabara bikabahendesha amafaranga kubera iki ntari satisfait muhira rero umugore abavyeyi b'ubwenge rondera uburyo rondera amafaranga pa kuvuga ngo rondera amafaranga kugira ngo utunge urenze uruge mugabo omwelo minimum bike bishoboka bituma abana babaho neza akigishuri yifuza akabaho neza agafungura icyo ashaka hamwe atagira amvi kuma ariko arayeba yewe nihazo nakunda n'Imana yawe akavuga ati Imana y'abavyeyi bandi narayibonye yaratugaburiye yaradutunze iyo niyo Mana nzokurikira Yesu aguhezagire cyane ariko rero nkaho nyene nukuri hari igihe uraba ukaraba naho wavuze uti bararonka amamodoka bararonka amazu mukagira ngo bagowe neza muga hari amazu menshi y'abapagani muga ugasanga babanye mu mahoro bahuye bakundana canke bakundanye kuva kera n'ubu bari mu mahoro baragwubatse n'ukuri ukabona ko gubakitse niyo urushitse mukabona ko rufise amahoro rero twacha tuvuga ngo le centre y'urugo gwiza ngo ni Yesu gusa ubaje neza cyane mu maso ubona ngo bafise amahoro kandi satani ko ari wese wabo kuko ijambo ry'Imana ratubwira neza ko se w'abanyavyaha ari shetani papa wabuje ni shetani kandi ntavyo bazi yarabibahishije so ari wari propriétaire kuko ariko ntasiguye umunsi Adamu na Eva bemerera satani kwemera amabwirizwa kwemera ko abahenda isi yashija mu na satani isi bavuga ko Satan est le prince du monde niwe muganwa w'isi c'est-à-dire ko ibiri mu isi vyose ni gwiwe none gasha ko ari wese wabo yoreka ko amafaranga akanaba n'amahoro kugira ngo baguma tekereje ntihagire uryogora bazoja mu mahonero abigira ku mayeri kubera yuko iyo ubuze amahoro mu rugo Imana ibigukunda kuko ucugenda kurondera ugutabara urumva iyo rero yamaze kuguposeda bien araguha inoti
akaguha amahoro washaka kuko urumva ni waganza ibitero byose hanyuma akazoguhereza mu mahonero umva n'amayeri menshi kugira ngo ntuzuvyure n'umutwe ko abantu baje kurondera Imana parce que barusha yego barondera Imana ko bahangayitse iyo rero tinya umuntu anezerewe mu vyaha vyiwe atungana umugabo kenshi satani ashaka guha 100% amahoro ari yaranje akazana akantu kaguma kuvyonga kuko ntagira amahoro nawe ntiyo yatanga mugabo aragerageza amaso yawe mahumye ntiwigere uhumura amaso uvuga uti ntabaratumiriwe neza urabona ndatanga igiture nkaronka amafaranga ndagena nka deduana ibintu kuri poro ntanze igiture bikagenda neza abana banje bacaje kwiga amashuri akomakomeye kaca mbaho neza nino ndiyo free imodoka yose nkeneye ni naja gukizwa nzoca ngira ibibazo kuko nzobiheba ko bavuze ko Imana ivyo tavyemera nta mace dukena kiranazira donc nuvuga ngo agerageza uburyo bwose amasisi kugumiza muri ignorance kuja mujye muratwibwira neza ngo abantu banje bishwe no kutagira gute no kutamenya kuko iyo Imana yo kugurura amaso abo banyamahanga bose bigira ibihangange batavuga Imana wivuze bo kwica bo kugurura Imana yogurura amaso bakabona umuriro bazokorokeramo nta nwa tohunga yiruka ngaza mu Mana mugabo na Imana ukuntu imeze urayirondera Imana ntiyiresa fere urayinyote ukayirondera ko yavuze ngo mpamagara ndakwitaba nkwereka ivyinyageje nishobora kwereka ikintu na kimwe umuntu akayirondera niko bimeze ubiza gushika ahantu impwemu yawe kuko mu muntu ngo hariyo ikintu vide ingana n'Imana kuko uriko ko umuntu Imana igihe yamurema yamuhumekeyemo impwemu ye yavuze ngo yaramuhumekeyemo hagiye yamushizemo impwemu y'Imana sadi impwemu yera rero mu muntu amaze gutandukana n'Imana haguma hari vide iyo vide iguma isaba iguma isupira irondera Imana mbwa ntimenya ko ari Imana kirarondera cyo bituma benshi bagenda kuboregwa urumogi inzoga abagore canke abagabo kugira akomble ico kintu kiguma gisaba arafise ikivide iyo vide rero umuntu wenyine ashaka kwikombla uramaze kuvyumva igihe wakizwa wumva umengo nta kintu kimwe gikeneye umengo urahaze umengo bo naho ntarya nta probleme naho ntonywa arampagije no wumva umengo uri ahantu muri comfort udashaka gusigura umuntu nomwe kuko Imana yabigize ibanga igomba ko umuntu wese azoza kwirondera azoba yaramaze kuronka iryo banga ryukumva ko yakeneye Imana afite inyota mfise ni Imana ni gute umuntu wese akijijwe ça peut prendre du temps inyota y'inzoga imuvamo atazi n'ingene vyagenze ni tabi n'urumogi nukuvuga ngo Imana uyifashe neza ukifata umuntu kwiryohererwa nta nyota y'isi ikintu kimwe cyo musiswakoze nje tuma kizwa bishoga muri piège yuko udasubira gukora ngo barondere ubutunzi kuko yumva bo nzoja mu ijuru ivyo byonyene biramagije je vraiment je ivyonyeje by'ukuri ndahangayika aba yumva ari comble alors que iyo ni piège tuza kwa kwisi igihe Imana duhisi c'était pour régner sur la terre kuganzisi ibirimwo vyose ubutunzi bwose buri mwisi nubwo abana b'Imana ikintu cyose rero bagaca birekera abapagani bakabiganza kandi bakabikoresha mu mafuti yose ashoboka ugasangana bakene sasa ngacha twimiri alors qu'on devrait normalement gukora ko tuze gukora kugira tu récupérer ivy'Imana yatugeneye uti rero nta mahoro y'umunyavyaha ukeneye urugo gwiza nasange Yesu ariko rero aho nyene ndashaka kubaza mama evangeliste hari uvuga ati ndifuza gusenga kumwe Paulo yavuga ngo nifuza gukora ivyiza bibi kanyitanga imbere ariko rero akavuga ati nama nifuza kuteramira urugo rwanje nka umushibamye urugo rwanje ariko vyaranse iyo courage ntayongira ndavyifuza kuba umusenzi mugata ntavyo nshoboye ni igiki yokora aho rero birakomeye icambere na mbere nukuba conscient mu mutwe yuko ufise umwasi iyo ukijijwe ego wakumva umuntu yakijijwe sivyo mugabo vyamunaniye guterama nukumenya neza yuko ubwa mbere na mbere ijambo ry'Imana tugira neza ngo nkunda uwunkunda niko Imana yavuze n'uwundondera byava kazombona ntushobora kubona Imana utayikunda kandi utayirondera wavyumvise nukuvuga ngo Imana barayirondera n'umwete mwinshi yaratwibwira nyene Paulo n'Imana igume bivuga no mu majambo ryayo nkunda bankunda Paulo yavuze ngo prier senga ubudahumeka bivuze mu Thessalonika bivuga no mu banyefeso prier sans cesse ngo ivyo mwifuza vyose mu bisabisha Imana yavuze mu Filipi mu banyefeso bivuga no mu Thessalonika mu bimenyesha Imana mu kwinginga no gutakamba avec des actions de grâce nuvuga ngo hari hibanga ryo kurondera Imana none
icambere nabwiye ngo consécration yego consécration n'umuntu yihevye imana nisigeba muri wewe muri amen utagira inyota y'Imana Imana yimuhe mu izina ryese ndasenga umuntu wese katwumviriza Imana yo mu ijuru ikumpere inyota yo gukunda Imana no kwishaka kuko ntushaka gusenga umuntu ndashaka sivyo Imana iguha inyota yo kurondera Imana bigenza gute usoma ijambo ryayo amabwirizwa y'Imana amategeko y'Imana vyose amasitatu y'Imana novuga ngo constitution y'Imana iri mu ijambo ryayo gira uburoho bwo gukunda Imana no gusoma ijambo ryayo kuko ni Imana ivugira kuko benshi barashukwa barabeshwa no kuja kurondera bavugishwa nta muvugishwa kubwira ibintu bitari mu birango biba arivyo ja mu ijambo urisome urirye urimire urinogaze Bibiliya ibe novuga ngo umuzingo wawe urya turejo ibe ration ku munsi usoma chapitre 4 Ancien Testament imwe Nouveau Testament yindi ntuze abavugishwa yindi psalm yindi imigani yindi nuvuga ngo ijambo ry'Imana ribe ryinshi muri wewe rigwire bizogutuma gukunda Imana 2 umaze gusoma ijambo ry'Imana ukaba mu nzu y'Imana kuko mu nzu y'Imana ni rassemblement des saints hariho umuntu atabashobora gusenga ari wenyene mugabo ugiye mu nzu y'Imana ukumva uri kuraba active gukunda ingoro y'Imana kuba passionné naho bayira bakoraniye nagomba kugira ngo ikintu kiza ca covid caje kubuza abantu gusenga mbeshi ntibabizi satana gikoresha twe iwacu ino turasenga mugabo abandi ntibari korasenga kuba udashobora gukorana hamwe n'abandi n'amagogwa tabaho kuko turatsanya ngo icuma gikarisha ikindi kuba mu nzu y'Imana biragukarisha ukumva kandi ukagera mu nzu y'Imana ufise passion yo kubona Imana yo gushaka Imana uhejeje kuba mu nzu y'Imana ugasoma ijambo ry'Imana ugasaba Imana ikakuzuza mwemu wayo yarababwiye igihe yava mu isi yese ndagiye ndazi ko mu nkunda kandi mu nkorera mugabo ngiye kubarungikira la puissance yantumye nshobora kunesha isi niwe mwemu yera mu ndindire nzobaha mwemu yera niwe azobashoboza gushira amanga imbere yuko mwemu yera aza bari binyegeje donc ntibashobora gushira amanga mwemu yera niwe uyu munsi ntaba nuze mwemu yera sinagushaka kuvugira kuri televiziyo ko je senzi nivyo mvuga nta kintu nakimwe narinzi je kuva nkizwe navyo narinzi umunsi nuzuye mwemu yera namenye neza ko ntakiriho mwemu yera nkagenda yanjanye uze kubisoma muri Jean 3 usome Jean 3 yose kuva muri Yohana 1 abariko baranyumviriza abisoma ngo umuyaga uhuhuti ugomba iyo umaze kuzura mwemu yera akuyobora yagomba Filipo yaraguruka yisanga ari muri ville imwe iyindi agasanga ari mu yindi donc yaragenda araguruka ni kuvuga ngo mwemu yera cha kurongora uko agomba akakwereka amadanje ni wa kurongora kubwira ati Alice senga hariho ibintu bibi satani karategura senga kandi ubudahumeka iyo mwemu rero iza inivyo bintu bitatu gusoma ijambo ry'Imana kuba mu ngoro y'Imana no kuzura mwemu yera umaze kumera uko rero wirinda ikintu cyose gishobora gutandukanya na mwemu yera nta support ivyaha arita nico bitwana vya ntibwiza ko d'abord consacre guheba ingeso mbi aba mama turashikirwa n'ingorane usanga uri mu rugo bikugora abana baguterisha bukazoba tukabakoze abantu ukamanisha kubera iki ibintu byose bikorera kwanya kugira ngo ukorokere mu caha maze ni wasenga habe plafond metone ni wasenga masengesho ntiyuri ni kuvuga ngo ivyo bintu ukaba muri ubwo buzima uhejeje kuba muri ubwo buzima ugasaba Imana impemu y'amasengesho ukisaba Imana gukunda gusenga kubera iki pamya mukora kubwiza gukunda gusenga nukumenya ko ufise umwasi kandi akugwanya nta kindi kintu gishaka kugwanya satani atari amasengesho atari kuba imbere y'Imana gupfukama nukuvuga ngo umugore w'ubwenge n'umugwanyi spirituellement ujya mugore mu migani 31 yaramukoze akora 24/24 mais ngo itari ryo ry'amajyaka imisozi yarumusenzi yamaragwana yamarika arasengera urugo rwe umugore guza gusenga akisengera d'abord agasengera umugabo wiwe agasengera abana biwe agasengera abakozi biwe agasengera ikintu cyose cyo mu rugo akamarika aragwana agasengera n'igihugu ciwe par dessus tout kuko igihugu cacu kitari amahoro ntuzopfurusa amahoro urumva ko jejwe byinshi uwo muntu ni kuvuga ngo na padoa as ivyo bariko bavuga ngo kufise vyinshi nta kintu kinini kiruta amasengesho dufise amasaha 28 rondera omwe ikigira 10 cyayo masaha 4 n'inusu na minota 40 uje imbere y'Imana upfukame par jour uri kore imve kibero ngo ikiguzi ubwiza gutanga kugira muri iyi siko dufise umwasi yirahiye ko tuzobwiza kujana nawe mu muriro yarirahiye ikintu kizotuma abagore benshi baja mu muriro canke ngo nyije mu muriro ni manque de prière mu nzu ni kuneglige
la prière nico kigwanisha Imana yaduhaye nico kigwa none Yesu ntuzi ko yasenga ijoro ryo ntiyaryama ngo yirirwa muze kwisoma muri Luka ngo yirirwa arakora ku mugoroba mwijoro agaca vyuka hagati atari kumwe n'umuntu umwe akaja imbere y'Imana agapfukama yari umwana w'Imana ntiyarakeneye no gusenga d'ailleurs kubera yuko Imana yaramubona kandi yaramuguse mwisi mugabo Imana ntishobora gukora ikintu kimwe ngo atari amasengesho avuze Imana ni amasengesho ni yategeka ijuru kopera ngaha mwisi none wumva uri umugore w'ikijuju utazi gupfukama byose byaraparanganye byarayangaye umva no kuvuga ngo gukizwa ni kimwe kuba consacré n'ikindi no kuba umusenzi w'umuterami n'ikindi ego urakoze cyane reka ndagusabe kantu kamwe ku mumama avuga ati urugo rwarananiye no gusenga ndasenga ilevre mugabo narabuze ico mfata nico ndeka hari abasenga muga n'ubu bitaragenda neza none justement bari consacré sinzi rero akajambo kanyu mushobora gushikiriza uwo mumama soit comme remède soit ukamubwira uti ca muri iyi nzira voilà ego très bien nashaka kubwira umumama wese ariko aranyumviriza muri kano kanya mama warakijijwe uri consacré waramaze guha ubuzima bwawe warabwiyeguriye wiyeguriye Yesu ufise amadosiye akuremereye vyaranse sivyo nagomba kubwira ikintu kimwe subira usenge umuti wawe uhagaze kugusubira gupersevera no kuvuga kutaruha Sara yari ngumba imyaka myinshi iyo bitevye birimo gloire iyo ubona biriko birateba biba biri glorieux habagira havuke abantu bakomeye cyane ba Samuel habagira havuke ba Isaka habagira havuke amahanga nukuvuga ngo ico kintu uri kurasengera giteba inyuma yacu yo gloire inyuma yacu hariyo ubwiza bw'Imana inyuma yacu hari insinzi izobomora ubwami bwa Satani senga usubira usenge usenga uko utigeze gusenga kandi utaruha kandi utidoga kuko ni widoga uri kuraho ikiganza Satani aca kurya senga utaruha Satani azokuzanira amajwi azokubwira ngo uragowe aho wahereye Imana yagugira kwanka warasenze hera abantu wishugwa ahubwo accelera uyu munsi kuvisa accelera utaruha bisubiramo gushika Imana iri mwijuru namareka bavuge ngo Mana gira ico ukoze kuri uyu muntu ni induru oya mwishuri haleluya senga uko utigeze gusenga kizwa uko utigeze gukizwa ba mu ngore Imana kuze kuyibamwo soma ijambo kuteze kuri soma iyeze kuteze kwiyeza tabaza gushika Imana yumve irumva ntifise amatwi kugira ntiyumve ntiyaremye amatwi kugira ntitwumve irumva yisenge uko kandi utaruha ndasuye mu nturuhe irumva igihe kizogera bose babiraba bazabonera kwishuye ntuharura imyaka ntuharura n'amezi ntuharura ntagire ikintu kimwe kiguperturba senga avec persévérance kuko Imana irumva kandi irakunda umuntu yinginga cyane kandi mu kwinginga kwawe uburemere bw'amasengesho yawe nibwo buremere bw'inyinshi Imana izozana uzotangara Imana ibahezagire cyane ego reka rero tubashimire inshuti namwe bakunzi mwako muradukurikirana kuri no munsi reka tubibutse kuba ndamukora subscribe share na like kugira ngo muze murakurikirana ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ciao ciao thank you